Mwiriwe neza bakundwa nshuti na bene data muri hano kuri jewe n'umugisha udasanzwe kubana namwe muri kano kanya kugira ngo nsangire namwe umwanya wo kuyaga ku ijambo ry'Imana hamwe no ku mugambi wayo uhwanye n'iki gihe ca nyuma. Dusome mu gitabo c'ivyeshuro Yohana mu gice ca mbere kuva ku murongo wa mbere kugeza ku wa gatatu, ahatubwira ngo uguhishura kwa Yesu-Kristo uko yahawe n'Imana ngo yereke abagurano biwe ibigira bibeho vuba, agatuma umumarayika wiwe akabimenyesha umugurano wiwe Yohana yashingiye intahe ivyo yabonye vyose, nivyo jambo ry'Imana no gushinga intahe kwa Yesu-Kristo. Hahigwa usoma, hahigwa n'abumva amajambo y'uko kuvugishwa n'Imana bakitondera ivyanditswe muri yo kuko igihe kiri hafi. Dusome kandi no muri Matayo mutagatifu igice ca 24 umurongo wa 37 ukabandanya havuga ngo kandi uko vyari biri mu minsi ya Nowa niko bizoba mu kuza k'Umwana w'umuntu. Kuko ariko bari bameze mu minsi umwuzure utari bwatere, bararya, baranywa, bararongora, barashingira, bageza kuri wa musi Nowa yinjiye muri bwa bwato. Ntibagira ico bamenya kugeza aho umwuzure waziye ubatwara bose. Niko kuza k'Umwana w'umuntu kuzomera. Nuko reka turabe ngaha ku murongo wa 42 ukabandanya mu gice nyene ca 24 muri Matayo mutagatifu aravuga ngo nuko mwami mugavye kuko mutazi umunsi umwami wanyu azozako, ariko uyu mubimenye iyo abanye n'urugo yarasanzwe azi igihe igisuma kiziramwo yogavye ntiyokunze ko inzu yiwe yimbwa. Nuko namwe mwame mwiteguye kuko Umwana w'umuntu azoza mu gihe mutiyumviriye. None ninde mushumba wo kwizigirwa w'ubwenge shebuja yosigarana bo mu rugo rwiwe ngo bagaburire igihe kigeze? Hahigwa uwo mushumba shebuja agarutse azosanga akora atyo. Ndababwira ukuri yuko azomuha kugaba ibyo afise vyose. Ese Imana ihezagira ubugingo bwacu kubw'ijambo ryayo ikatwemerera kuritahura. Ikigo cyacu mwa kano kanya ni uguhishura kwa Yesu-Kristo. Murashobora gufata ivyicaro vyanyu. Kugira ngo dutahure ukwihishura kwa Yesu-Kristo ko ku musi wa nyuma mu gushitswa ko kuza k'Umwana w'umuntu, dukeneye gutahura icabaye ukuza kwa mbere kwa Kristo, aho Imana Data wo mw'ijuru yari yihishije kandi yihishurira mu bwoko bw'Abaheburayo. Muri Yohana igice ca mbere haravuga ngo umurongo wa 18 haravuga ngo nta muntu yigeze kubona Imana na rimwe, umwana w'ikinege aba mu gikiriza ca se niwe yayimenyekanishije. Yesu-Kristo mu myaka 2000 iheze yari karamenyekanisha Data. Mutagatifu Pawulo ariko arabitubwira mu Baheburayo igice ca mbere umurongo
uwa mbere kugeza ku wa gatatu haravuga ngo kera Imana yabaririye ba sogokuruza mu kanwa k'abavugishwa nayo mu bihe byinshi no mu buryo bwinshi. Muri iyi minsi y'iherezo yabaririye twebwe mu kanwa k'umwana wayo, uwo yashiriyeho kuba samuragwa wa byose, niwe yahaye kurema isi. Uwo kuko ari gukayangana k'ubwiza bwayo n'ishusho ya kameremere kayo, kandi ashigikiza byose ijambo ry'ubushobozi bwiwe, ahejeje gushiraho umwuhagiro w'ivyaha, avyagira iburyo bw'icubahiro c'ubwami bwo mw'ijuru. Muri Yesu Kristo mu myaka 2000 iheze hari harimwo ukwihishura kwa data wo mw'ijuru, niho data wo mw'ijuru yihishurirwa. Uko guhishurirwa kwari ko kuzanirirwa ibiremwa nk'abantu biciye muri Yesu w'i Nazareti. Yesu Kristo yaje ahishura data. Nico gituma igihe babwira Yesu, Yesu nawe akavuga kuri data, mwitegereze muri Yohana Mutagatifu igice ca 14. Murabe ibiba ngaho, haravuga ngo igice ca 14 umurongo wa mbere ukabandanya, haravuga ngo ntimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanje munyizere. Muhira kwa data hari amazu menshi, yaba atariho mba ndabibabwiye, kuko ngiye kubategurira ahanyu, kandi ko ngiye kubategurira ahanyu nzogaruka kubajana iwanje, ngo aho ndi namwe abe ariho muba. Kandi iyo nja murazi inzira ijayo. Tom aramubwira ati, mugenzi, ntituzi iyo uja, dushobora dute kumenya inzira? Yesu aramubwira ati, ni jewe nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ushika kuri data ntamujanye. Iyo muba mwaramenye na data muba mumuzi, uhereye ubu muramuzi kandi mwamubonye. Filipo aramubwira ati, mugenzi, twereke so bizoba bihaye. Yesu aramubaza ati, mbega ko nabanye namwe igihe kingana gityo nturakaruha umenya ga Filipo? Ubonye jewe ababonye data, none uvuga ute ngo twereke so? Ntiwizeye ko jewe ndi muri data na data ari muri jewe? Ni hehe data yarari? Ni imbere muri we. Kandi Yesu Kristo yari karahishura uwo arari imbere muri we. Kwari kwihishura kw'Imana kwa data wo mw'ijuru biciye mu mubiri w'umuntu, muri urya mubiri w'inyama witwa Yesu. Muri Timoteyo wa mbere igice ca 3 umurongo wa 16 ku murongo wa 16, ariko niho dukeneye kuraba. Haravuga ngo ntawuhakana yuko ibanga ryo kubaha Imana ridahambaye cyane. Niri umwe yerekanywe afise umubiri, akaboneka ko ari umugororotsi mu mpwemu, akabonwa n'abamarayika, akamenyekanishwa mu banyamahanga, akizegwa mu isi, akaduzwa, agahabwa ubwiza. Imana yagaragaye mu mubiri w'umuntu, data wo mw'ijuru, Imana y'Aburahamu na Isaka na Yakobo, marayika w'Uhoraho, marayika w'isezerano. Umwe yereka umuvugishwa n'Imana Mose, aramubwira ko yari Imana y'Aburahamu na Isaka na Yakobo, kandi ko yari yamanutse kugira ngo irokore ubwoko bwa Heburayo. Rero yari iri mu mubiri w'inyama witwa Yesu. Kandi data mu kiringo cy'ibyagezwe, ico gihe rero yari muri Yesu. Muri urya mubiri Imana yaremeye mu nda ya Mariya, kajya karemangingo k'ubuzima yaremye, hanyuma karigwiza, akaremangingo kaza ku kandi, haremwa bityo umubiri wa Yesu. Kandi mw'uwo mubiri hari data wo mw'ijuru,
imana. Ko bw'ivyo rero ukugaragara kwabaye muri urya mubiri kwari ukugaragara kwa data wo mw'ijuru. Nico gituma igihe babwira Yesu bati twereke so bizoba bikwiye, Yesu yaciye ababwira kuri data wo mw'ijuru. Yari hehe? Yari muri we. Ntiwizeye Filipo, we ntiwizeye ko data, ko ndi muri data, data nawe akaba muri jewe? Amajambo mbabwira sayo nigeneye, ariko data aba muri jewe niwe akora ibikorwa vyiwe. Ibikorwa vyakorwa na Yesu vyari ibikorwa vya data wo mw'ijuru, uwo arari muri Yesu yihishije umubiri w'umuntu kandi akishura biciye mu mubiri w'umuntu, akora ibikorwa bihwanye n'ico gihe, ariko kwari ugushitswa kw'amasezerano y'Imana y'ico gihe. Kandi Imana data wo mw'ijuru iri mu mubiri w'umunyama witwa Yesu, kubera ko umwana w'umuntu ari icitiro c'umuvugishwa, nico gituma Yesu ariko arivuga we yiyerekana nk'umwana w'umuntu, kuko umwana w'umuntu ni umuvugishwa, ni icitiriro c'umuvugishwa. Nico gituma Imana mw'isezerano rya kera naho nyene yise umwana w'umuntu canke umwana w'umuntu yavyise abavugishwa batandukanye nka Ezekiyeli. Rero murabe ingene Yesu Kristo yiyerekana nk'umwana w'umuntu mu ncuro zitandukanye, kuko yariko yiyerekana nk'umuvugishwa, yariko yerekana akoresheje icitiriro c'umuvugishwa, kandi ivyo vyerekana ko Imana yari iri mu mubiri w'umuntu mu buryo bw'umuvugishwa. Mu guhishurirwa kwa data wo mw'ijuru, yihishurira mu mubiri w'umuntu mw'ihanga ry'Abaheburayo, kugira ngo akore igikorwa c'ubucunguzi mu ngo mubiri w'inyama uwo yari kakoresha ico gihe, kuko hari hakenewe ikimazi c'ivyaha kugira ngo gikure ivyaha vyo bari mw'isi, kuko ibimazi vy'ibitungwa ntivyakuraho icaha, vyaratwikira icaha gusa. Rero Imana ubwayo yironkeye umubiri ufadika kugira ngo iwukoreshe nk'ikimazi c'ivyaha, kandi biciye mu mubiri wayo w'inyama ufadika, data wo mw'ijuru Imana yakoze igikorwa c'ubucunguzi ku musaba i Karuvariyo, nk'uko umuherezi mukuru nawe yatanga isuguru y'impene akayitanga ku bw'ivyaha, akayitanga nk'impongano. Uko niko Imana mwitegereze umubiri wayo w'inyama uwo yiremeye yo nyene ubwayo, hanyuma ukavukira i Betelehemu Yudaya, yarawutanze nk'ikimazi c'ivyaha, ikimazi c'impongano. Icaha nticari gushobora gukurwaho hatabayeho ikimazi gitunganye. Ibindi bimazi, ibimazi vy'ibitungwa vyaratwikira ivyaha gusa, ariko Imana yari yarasezeranye ko izokuraho icaha burundu. Nico gituma hari hakenewe ikimazi gitunganye. Nico gituma Yohana Umubatizi igihe yabona Yesu yaramubwiye ati, nguyu umwagazi w'intama w'Imana ukura ivyaha vy'abari mw'isi. Rero mwitegereze, Yohana Umubatizi yari afise ubumenyi bwinshi bw'uwo yariko ategurira inzira. We yarazi ko ariko ategurira inzira marayika w'isezerano, marayika wuhoraho, kuko ivyo nivyo vyari vyaravuzwe n'umuvugishwa Maraki mu gice ca 3 murongo wa 1 ukabandanya. Umve, ngira ntome integuza yanje, induraniriza inzira imbere yanje. Kandi iyo ntumwa yari kurungika imbere yiwe yari kuba nde? Yari kuba Yohana Umubatizi. Yohana nawe ubwiwe yiyerekanye nk'iyo ntumwa Imana yari kurungika imbere yayo, na Yesu Kristo nawe nyene yerekanye Yohana nk'intumwa yari kuza imbere yiwe. None ninde yari kurungika intumwa yiwe imbere yiwe?
n'Imana, ari nayo yari kuba yihishije mu mubiri w'umuntu, biciye mu mubiri w'umuntu ikishyura mu bwoko bw'Abaheburayo. Kandi uyo ntiyari uwundi uretse ijambo yigize umubiri, kandi yamenyekanye ku izina rya Yesu. Ariko yarungitse intumwa imbere yiwe kugira ngo amutegurire inzira, ari we yabaye Yohana umubatizi. Yesaya igice cya 40 ukabandanya, naho nyene harashinga intahe, hashingira intahe uwo muvugishwa ntumwa azoza amutegurira inzira. Havuga ko ryari ijwi ry'usemerera mu bugaragwa, kandi iyo havuzwe ku ijwi risemerera canke inzamba ivuze canke imituragaro ituragara, hategerezwa kuba umuntu ku isi umuvugishwa, uwo iryo jwi riba ririko ryumvikaniramwo, kuko iyo ntumwa ni iryo jwi rizima, ni ijwi ry'Imana rigaragaye muri ico gihe, ni ijambo ry'Imana rihindutse ukuri muri ico gihe mu mugabane uhwanye n'ico gihe. Rero ijwi ry'usemera mu bugaragwa ati tegurira inzira umwami, ntiyari uwundi uretse Yohana umubatizi, kuko igihe bamubaza bati mbega urinde, aturi Eliya, yaravuze atoya. Ati uri Mesiya, Kristo, yaravuze atoya. Ati none urinde, niko bamubajije. Aravuga ati ndijwi ry'usemerera mu bugaragwa nk'uko muvugishwa Yesaya yavuze. Rero murabe Yohana uwo yarariwe, ni ijwi ry'usemerera mu bugaragwa. Namba hari ijwi risemerera rero, nuko ubwo butumwa butegerezwa ko buriko burava mu muntu, ariko uwo muntu n'ubutumwa bwiwe cari co kimwe, kuko ubutumwa hamwe n'intumwa nico kimwe. Rero haravuze ngo indoraniriza inzira imbere yanje, kandi umwami murondera azoshika giturumbuka mu rusengero rwiwe, ari we ntumwa y'isezerano munezerererwa. Ninde yari kuza? Ni marayika w'isezerano, marayika w'uhoraho, umwami Imana y'Aburahamu na Isaka na Yakobo. None yari kuza gute? Yari kuza iri mu mubiri w'umuntu, yari kuza imeze nk'umuntu, imeze nk'umuvugishwa, ariko yaje imeze nk'umuvugishwa, nk'umuntu aciye bugufi cyane, kugeza ubwo batsitaye ko mubiri w'inyama, kuko wari uciye bugufi, wari woroheje, umuntu mugufi cyane. Branham yavuze yuko yari afise 1 na santimetero 65. Ubwo bwari uburebure busanzwe ugereranije n'uko abandi Baheburayo bangana, kandi yari afise ibiro nka 58 canke 61. Ntiyari n'umuntu kandi afise ibiro vyinshi aremereye, kandi umuntu ameze uko, ariko yiyerekana nk'umwana w'umuntu, yiyerekana nka Mesiya yasezeranije ubwoko bw'Abaheburayo. Kuri bo ntabwo yari afise ishusho bo bari barindiriye ko umwami wa Isirayeli azoba afise, kuko ubwoko bw'Abaheburayo bwari bwaragize Sawuli umwami wa mbere Abaheburayo bagize, ariko ntiyarahuye n'umutima w'Imana, ariko yarahuye no gushaka kw'abantu, umutima w'abantu. Abantu bashaka umwami, kandi bashaka umwami nk'abami bo bindi bihugu. Kubw'ivyo rero mu bugombe buhaswe bw'Imana, biciye mu muvugishwa Samueli, Imana yabahaye umwami. Ivyanditswe bivuga ko abandi Baheburayo bose muremure muri bo yamushika ku bitugu. Nuko rero umuntu apima, reka tuvuge duti imikono 6 y'uburebure, kugira ngo ntituvuge igihagararo kinini cyane. Ubundi muntu amuhagaze iruhande akamugera ku bitugu, mu gihe umuntu w'imikono 6 ari 1 na santimetero 85, 1 na santimetero 85 n'imiburiburi, ahagaze iruhande y'umuntu uwo yoshika ku bitugu, uwo muntu mwibuke 2 metero niyo mikono 6 gamige. Uwo muntu muremure cyane, uwo apima 1 na santimetero 85, 1 na santimetero 85, no kuvuga ngo hafi imikono 6.
mu gihe umuntu w'imikono 6 y'uburebure ari muremure, mbega uwo wundi muntu uwo yoshika ku bitugu, uwo muntu muremure w'imikono 6 we yoba angana gute? Nuko Sawuli yari kigatanya, yari umuntu w'igihangange, bari nka babagabo babandi bakina umupira w'amaboko, ari nabo abari barebare cyane, yari ameze nk'uko. Ariko ico cari icipfuzo c'umutima w'abantu, kugira umwami muremure afise ishusho nziza mu buryo bugaragara mu bice byose, kuko uko niko abandi bami bo mu bindi bihugu bari bameze. Ivyanditswe biratubwira ko hariho abami bo mu bihugu bimwe bimwe baba mu banyamahanga, baba mu gihugu c'i Kanani, aribo bari ibigatanya nka Goliyati, ndetse no mwugo ruvyaro nyene rwa Goliyati, canke uva kuri Goliyati kuduga kuri basekuruza biwe. Kandi ubwoko bw'Abaheburayo, Abaheburayo babona abo bami banini nabo bakipfuza umwami munini, Imana ibaha umwami munini. Ariko umwami yarahuye nuko umutima w'abantu umeze, umwami yarahuye n'ivyifuzo by'abantu, ariko adahuye n'umutima w'Imana, atameze nk'uko Imana ishaka. Ariko ntivyagenze neza. Muraba igihe bice muvugishwa n'Imana Samuel, Imana yabaha amabwirizwa y'ingene bokora ibintu. Sawuli igihe kimwe aho yategerezwa kurindira, mu gihe umuvugishwa n'Imana Samuel atari bwashike ku munsi runaka, ntiyarindiriye, yaciye atangira ikimazi Imana, kandi yari yagize ibibazo bimwe bimwe. Abantu bariko barahunga, bariko barasabagira, kuko bari babonye abansi biteguye. Sawuli nawe n'ingabo ziwe arizo zitari zihagaze neza, yari yuzuye ubwoba Sawuli ndetse n'abari kumwe nawe. Ariko Imana yari kubaha intsinzi, nubwo yari afise ingabo ataco zimaze, kuko si kubw'ingabo, si kubw'ingabo, si no kubw'inkomezi, ariko ni kubwa mpwemu wanje, niko umwami yavuze. Rero mwitegereze, Sawuli yarihebuye, aravuga ati nkomeje kurindira Samueli, abantu bose baraza kwigira, hanyuma mwasi antere, nce ntakaza runo rugamba, nce ntsindwa. Acatangira ikimazi Imana. Ariko Sawuli ntiyari umuvugishwa, ntiyari n'umuherezi, yariko yishira mu vyo gukorera Imana, mu bukozi bwari bwagenewe Samueli gusa. Rero yagiye mu vyo gukorera Imana mu gihe we atari umukozi w'Imana, kandi we yari umwami, kandi ubwo bwami bwiwe bwari bushingiye ku bukozi bwa Samueli. Nubwo Sawuli yari umwami, ariko Samueli nawe yari umuvugishwa, kandi umuvugishwa ari hejuru, atari hejuru y'umwami gusa, ariko ari hejuru y'abami bose umubumbe w'isi ufise. Iyo Imana irungitse umuvugishwa, uwo muvugishwa abarengeye abami bose, anarengeye n'ibindi bintu byose ndetse n'abantu bose. N'umuntu arungikwa afise integera bwenge zibiri zikora icarimwe, kandi ibyo ntibikunze kugaragara, ntibikunze kuboneka ku isi. Imana ibarungika gusa, uva mu kuja mu kindi, uva no mu kiringo uja mu kindi. Kandi yirungitse umuvugishwa, nuko Imana ibifise igikorwa cyo gukora biciye mw'uwo muvugishwa. Umugambi w'Imana ukomeye cyane Imana ibigiye kugukora. Ivyo biruko iyo hagaragaye umuvugishwa ku isi mu gihe c'ishengero, ariko iyo hagaragaye umuvugishwa w'ikiringo, aho abantu bategerezwa gukenyera zikaguma, kuko umugambi w'Imana ukomeye cyane uba ugiye gukorwa muri ico gihe, babitahura canke abantu batabitahura.
mu gihe cya nowa umuvugishwa w'ikiringo yari ari ku isi, kandi abantu bamwitegereza bakamuraba n'agasuzuguro, ntibashobora kwizera ubutumwa bwiwe. byaboneka nk'ubusazi ko Imana izohonya isi, ariko yarayihoneje. yahoneje ikiremwa muntu, hakomeza kubaho gusa Nowa n'umuryango wiwe hamwe n'ibikoko byinjiranye nawe mu bwato. rero mwitegereze iyo Imana irungitse umuvugishwa w'ikiringo, igikorwa gikomeye cyane Imana ibigiye kugikora. kandi ikiringo naco, ikiringo kiba kiriko kiraba cyari gihari, kiba kiriko kirahera, ikiringo gishasha naco kikaba kigiye gutangura. umuvugishwa Imana irungika niwe gusa amenya ibiba biriko biraba, agaheza akabibwira abantu biwe, hanga ryiwe, abo bumva ijwi ryiwe, bityo bakaronka uguhishurirwa kw'Imana ko mw'ico gihe. Imana rero ntifise abavugishwa benshi b'ibiringo, ifise gusa abavugishwa b'ibiringo ndwi. kandi mu bavugishwa ndwi b'ibiringo, 6 baraje. kandi muri iki gihe ca nyuma dufise isezerano ry'umuvugishwa wa nyuma w'ikiringo, mu kiringo c'indwi, arico kiringo c'ubwami, kugira ngo ahuriranye ikiringo c'ubwami hamwe n'ikiringo c'ubuntu. kuko igihugu gikomeye cyane muri iki gihe Imana yasezeranye yuko kizokogwa, kandi kugira ngo habe igihugu gikomeye hategerezwa kuza umuvugishwa n'Imana mukuru. ntishobora kurungika umuvugishwa n'Imana mutoyi gukora igihugu gikomeye. kandi abavugishwa bakuru, abavugishwa b'ibiringo, Imana ifise gusa abavugishwa b'ibiringo ndwi, kandi ifise ibiringo indwi, ifise kandi n'ubutumwa ndwi bw'ibiringo. rero turabe ingene mu gihe ca Yesu nk'akarorero, aho hari umuvugishwa w'ikiringo Yesu, ari we, kandi muri we Imana yariko irahihishurira Data wo mw'ijuru biciye mu mubiri w'umuntu mu mwuzuro wose. yari yarihishuye biciye mu mubiri w'umuntu mu bavugishwa mu isezerano rya kera b'ibihe vy'ishengero ndetse n'ibiringo vyari vyaraheze, vyari vyarabanjije. ariko ico gihoho yariko yihishura mu mwuzuro wiwe wose, jambo yigize umubiri mu mwuzuro wose, mu gushitswa kw'amasezerano ya Mesiya ahwanye n'ico gihe. rero mwitegereze, mu gihe ukugaragara kw'Imana kuba kunini cyane, kuba uko ikirenga, uburyo uko kugaragara gushitswamwo kuca kuba uguciye bugufi cyane. rero biciye mu mubiri w'umuntu, yariko yihishura biciye mu mubiri w'umuntu, biciye muri Yesu. Yesu rero yariko amenyekanisha ibiriko bibera muri we, ndetse kandi anavugishwa, anahanura ko kuza k'umwana w'umuntu ku munsi wa nyuma, no kuvuga ngo mu kimpumbi c'indwi. ariko murabe ingene Yesu yavuze ku kugaragara kwari kuri muri we, abwira abigishwa biwe, yarababwiye ko Data arihe, ari muri we. wasenga yaravuga ngo Data wa twese uri mw'ijuru. igihe rero bamubwira bati twereke so bizoba bikwiye, yaravuze ngo Data ari muri jewe. yavuze ko Data ari muri we, kuko umwana yariko ahishura Data, yariko ahishura se. kwari ukwihishura kwa Data biciye mu mwana, kandi kubera ko buri mwana wese aza mu izina rya se, we yashobora kuvuga ati naje mu izina rya Data. uguhishurirwa mu mwuzuro wose gutegerezwa kuza biciye mu mwana. ivyo ntimubikure kw'amaso, ntibibacike. kandi uwo mwana niwe aronka uguhindurwa, ukuragwa mu mwuzuro. rero muri Matayo igice ca 11 umurongo wa 45 kugeza ku 27 haravuga, Yesu yaravuze ngo muri ico gihe Yesu aravuga ati, ndaguhimbaza Data mwami w'ijuru n'isi, kuko ivyo wabishije abanyabwenge n'abahanga, ukabihishurira inzoya. egome Data, kuko washimye ko biba bityo imbere yawe. byose nabihawe na Data. ninde
ibintu byose bya data byari byarahawe n'umwana uwo data yari ko yihishuriramwo. uwo yari afise uguhishurirwa kwa data wo mu ijuru yari yahawe, yari yamuhaye ibintu byose, ndetse n'intama zose nazo nyene yari yazimuhereje, yazimuhaye. byose nabihawe na data, kandi ntawuzi umwana atari data, na data ntawumuzi atari umwana, n'uwo mwana agomba kumuhishurira. kubera iki? kuko mu mwana niho data yariko yihishurira, niwe yari afise uguhishurirwa kwa data wo mu ijuru. data yihishurira mu mubiri w'umuntu muri Yesu w'i Nazareti. ico gituma yashobora kuvuga ngo naje mu izina rya data, kandi yashobora kuvuga yashobora kuvuga ati data shemagiza izina ryawe. Imana data wo mu ijuru muri Yohana igice ca 12 murabe uko yavuze igihe Yesu yasenga mu gice ca 12 umurongo wa 48 muri Yohana haravuga ngo data shimagiza izina ryawe, maze ijwi riva mu ijuru riti ndarishimagije kandi nzokongera kurishimagiza. yararishimagije mu kuza kwa mbere kwa Kristo, mu kuza kwa Mesiya, mu kuza k'umwana w'umuntu, ariko ahishura data azokongera kurishimagiza mu kuza k'umwami Yesu Kristo, mu kuza k'umwana w'umuntu ku munsi wa nyuma. mu kwihishura kwa Yesu Kristo hazokongera gushimagizwa izina ry'Imana, kandi kugira ngo Yesu Kristo yihishure, ukwihishura kwa Yesu Kristo nk'uko ukwihishura kwa data wo mu ijuru byaciye mu mubiri w'umuntu, mu mwana w'Imana. data yihishuririye muri uwo mubiri ubwo yaremeye mu nda ya Mariya, igihe yarema akaremangabo k'ubuzima, ariko kigwije akaremangabo kaja ku kandi, hanyuma havamwo umubiri wa Yesu, umwe wavukira i Betelehemu Yudaya. mw'uwo mubiri w'inyama hari harimwo data wo mu ijuru yihishije kandi yihishura biciye mw'uwo mubiri w'inyama. Yesu Kristo yaje kugira ngo ahishure data, no kugira ngo avuge ibintu byose data yamubwira ngo avuge, yamuha ngo avuge, akore n'ibintu byose data yamubwira ngo akore. Nico gituma Yesu yavuga ngo nta na kimwe mvuga mvyigeneye, ariko ibyo nimumvise data avuga nivyo mvuga. Ndetse kandi yaravuga ngo ibikorwa nkora sindabikora mvyigeneye, ariko uko mbonye data abikora, uko nanje niko ndabikora, niko nca ndabikora. Kubw'ibyo rero ibikorwa Yesu yakora ntivyari ibikorwa by'umuntu, ariko byari ibikorwa bya data wa mu ijuru. Hari nawe yari yihishije mu mubiri w'umuntu, yihishura kandi biciye mu mubiri w'umuntu muri Yesu. kandi ubutumwa yazanye ntibwari ubutumwa bw'umuntu, ariko bwari ubutumwa bwa data wo mu ijuru. hari we yarari muri urya mubiri w'inyama, yarari muri irya ngoro muntu yitwa Yesu, kandi yariko amwigaragarizamwo mu mwuzuro wose. kandi uko kwari ukwihishura kwa data wo mu ijuru yihishurira mu mubiri w'umuntu muri Yesu w'i Nazareti, kuko Yesu yaje ahishura data. kandi mwuko kwishura kwa data wo mu ijuru biciye mu mubiri w'umuntu muri Yesu, turabona ibintu byinshi ngirakamaro cyane tudakwiye kwirengagiza, kubera ko buri mwana wese aza mu izina rya se. rero turabona ko umuntu ariko ahishura data, ariko ahishura se, aba afise izina rya se, kuko umwana wese aza mu izina rya se. ukwishura kwa data bitegerezwa kubera mu mwana wiwe,
kandi uwo mubiri data wo mu ijuru yaremeye mu nda ya Mariya, umumarayika mukuru Gaburiyeli yavuze yuko uwo mubiri uzokwitwa umwana w'Imana canke umwana w'isumba byose, kandi umumarayika mukuru yaranababwiye izina bategerezwa kuzomwita Yesu, risobanurwa umukiza canke umucunguzi. Kandi umuvugishwa n'Imana Yesaya yavuze ko azoba ari Emmanuel, arivyo bisobanurwa ngo Imana iri kumwe natwe. Yesaya igice c'indwi murongo wa 14, na Yesaya igice c'icenda murongo wa 6 n'uw'icenda havuga ko azoba ari umwana azovuka, kandi ko azoba data ahoraho, umwami w'amahoro, Imana y'inkomezi, Imana y'ububasha. Ivyo vyitiriro byose uwo mwana yari kuvuka yari abifise, kuko muri we niho data wo mu ijuru yarari. Kubw'ivyo rero yari data ahoraho agaragariye mu buri muntu, mu buri w'inyama, uwo yakoresheje kugira ngo yigaragaze, kugira ngo yihishurire ubwoko bw'Aburayo. Kwari ukwishura kwa data wo mu ijuru biciye muri Yesu. Yari marayika w'isezerano yigize umubiri mu bwoko bw'Aburayo, muri urya mubiri w'inyama uciye bugufi cyane witwa Yesu w'i Nazareti. Rero dushobora kubona rino banga ryo kwishura kwa data, kuza kwa marayika w'isezerano, Imana y'Aburahamu na Isaka na Yakobo. Imwe mu kiringo cy'ivyagezwe yari imeze nka data, ubonaho turayibona ije mu mubiri w'umuntu muri Yesu, aho data wo mu ijuru yari ko yihishurira, yambaye umubiri w'umuntu, yihisha mu mubiri w'umuntu, yihishurira mu mubiri w'umuntu. Kubw'ivyo rero Yesu yaje kugira ngo ahishure data. Rero murabe ngene mu bindi bibanza ahandi hantu mu vyanditswe murabe ingene hatubwira kuri uku guhishurirwa, nk'amwe nababwira muri Yohana Mutagatifu, hamwe no muri Matayo igice ca 11, aho turahasanga ivyavuzwe na Yesu. Yaravuze ngo byose nabihawe na data, kandi ntawuzi umwana atari data, na data ntawumuzi atari umwana, n'ubwo umwana agomba kumuhishurira, kuko ukwishura kwa data kwaza biciye muri nde? Mu mwana, biciye muri Yesu-Kristo. Rero aha turafise ibanga ryariko rirahishurirwa mu bwoko bw'Abaheburayo, ibanga ryo kuza kwa mbere kwa Kristo, ariryo banga ryo kuza kwa data wo mu ijuru yihishije kandi akishurira mu buri muntu muri Yesu. Ukugaragara kwa Yesu ku isi mu myaka 2000 iheze kwari ko kwerekana ko data wo mu ijuru yariko yihishurira ubwoko bw'Aburayo mu buryo bw'umuntu, mu buryo bw'umuvugishwa. Nico gituma ubwoko bw'Aburayo igihe bavuga kuri Mesiya, umuntu akababaza isano riri hagati ya Mesiya n'Imana, bamwishuye ko Mesiya ari Imana, kuko Mesiya ni ukugaragara kw'Imana mu mubiri w'umuntu. Emmanuel, Imana iri kumwe natwe. Rero turabonye ingene data wo mu ijuru yihishurira mu mubiri w'umuntu mu myaka 2000 iheze. Kwari kuza kwa marayika w'isezerano, kuza kwa marayika uhoraho, Imana y'Aburahamu na Isaka na Yakobo. Data yarari mu isezerano rya kera, mu kiringo cy'ivyagezwe ameze nka data, yarahejeje yambara umubiri w'umuntu. Rero yihishura biciye mu mubiri w'umuntu, biciye muri Yesu, kandi Yesu yariko amenyekanisha data. We yaje afise uguhishurirwa kwa data,
wo mu ijuru kugira ngo akubwire akumenyeshe ubwoko bw'Aburayo kandi akore biciye mu mubiri w'umuntu data wo mu ijuru akora igikorwa gihwanye n'iki gihe ca nyuma c'ikiringo c'ivyagezwe mu bwoko bw'Aburayo hamwe n'intango y'ikiringo c'ubuntu. Mu gihe ca nyuma Kristo yaravuze ku kuza k'umwana w'umuntu, yaravuze ku ukwihishura kwa Yesu-Kristo mu ishengero ryiwe. Rero turabwirwa na ca canditswe twasoma kimwe cyo muri Matayo hamwe no mu vyeshero Yohana kubijanye no guhishura kwa Yesu-Kristo. Matayo mutagatifu aratubwira no kuvuga ngo Yesu ariko arabivuga muri Matayo yavuze ko kuza k'umwana w'umuntu kuzomera nko mu misi ya Nowa. Uko niko bizoba igihe umwana w'umuntu azokwihishura, azokwigaragaza. Rero ku munsi wa nyuma ukwihishura kwa Yesu-Kristo azokwihishurira umubiri w'umuntu nk'uko ivyanditswe bivuga, kandi abantu badatahura uko Yesu-Kristo azokwigaragaza canke azokwihishura mu gushitswa ko kuza k'umwana w'umuntu azananye n'abamarayika biwe, bazotsitazwa no kuza kwa kabiri kwa Kristo kwa marayika w'isezerano, aho umwana w'umuntu Yesu-Kristo azoba ariko agaragaza ubukozi bwiwe kandi azoba ariko arashitsa amasezerano yiwe. Kuba ukuza kwa mbere kwa Kristo kwari ukuza kwa ijambo ryambaye umubiri mu muntu, ukuza kwa kabiri kwa Kristo ntigushobora kuba ikindi kintu uretse ijambo ryambaye umubiri mu muntu. Rero mu gihe ca nyuma biciye mu mubiri w'umuntu hazoza uguhishura kwa Yesu-Kristo. Yesu-Kristo azokwihishurira mu mubiri w'umuntu. Reka turabe ahantu hamwe hamwe hagiye haravugwa na Revera William Branham avuga ku bijanye no kuza k'umwana w'umuntu kugira ngo bityo duheze tutahure neza ukuntu buno buvugishwa ngirakamaro cyane buzoshitswa, kuko dukeneye gutahura ukuntu umwana w'umuntu azoza, kuko ubundi buryo twoca dutsitara nka kumwe ubwoko bw'Aburayo bwatsitara ku kuza k'umwana w'umuntu, ukuza kwa mbere kwa Kristo, aho data yariko yihishura biciye mu mubiri w'umuntu muri Yesu w'i Nazareti, urya musore aciye bugufi w'umubaji w'i Nazareti. Turabwirwa n'integuza y'ukuza kwa kabiri kwa Kristo. Reka turabe zino mpapuro ku rupapuro rw'amajana 373 mu gitabo c'ibendwe vy'ishengero haravuga ngo Yesu areka duha umwidondoro wiwe uhwanye n'igihe ca nyuma. Imisi y'ubuntu igiye kurangira. We yaritegereje ahereye mu kinjana ca mbere kugeza muri iki kinjana ca 20, aca atubwira ibintu byose bijanye n'ibi bihe, no kuvuga ngo intambuko ndwi canke ibihe ndwi by'icengero ry'abanyamahanga. Imbere yuko aduhishurira imiterere y'igihe ca nyuma, aduha umwidondoro wa nyuma w'ubumana bwiwe bwiza kandi bw'ikirenga. Uko niko kwihishura kwiwe kwa nyuma. Ukwihishura
kwa nyuma kwa Yesu Kristo. Yesu Kristo biciye mu ntambako zitandukanye canke ibihe by'ishengero ryiwe yamye muri mpwemu yera yihisha akihishura by'igihe gito muri buri mumarayika ntumwa wa buri gihe umugabane w'ijambo ryasezeranijwe muri buri gihe, kandi igihe yigaragaza biciye muri buri umwe muri izo ntumwa hahishuwe ibanga ry'ico gihe. Abatoranijwe nabo bamye bahamagagwa bakegeranirizwa muri ico gihe biciye mu kugaragara kwa Yesu Kristo agaragariye muri marayika ntumwa wa buri gihe. Nk'uko mu isezerano rya kera yambaye umubiri w'umuntu mu bavugishwa mu isezerano rya kera, ariko by'igihe gito hanyuma yambaye umubiri w'umuntu mu mwuzuro wose muri Yesu. Rero Kristo uva mu gihugu mu kindi yamye yihisha akishurira umubiri w'umuntu mu mugabane uhwanye na buri gihe mu gushitswa kw'ijambo ryasezeranijwe rya buri gihe. Kandi muri uko kugaragara hamye hari abatonejwe n'Imana, kandi igihe haba uko kugaragara kwa Yesu Kristo hagaragaye abatonejwe n'Imana, kandi baraje baba abagize ishengero ry'umwami Yesu Kristo. Ku munsi wa nyuma naho turafise isezerano ryo kugaragara gukomeye cyane kwa Yesu Kristo. Uko niko kwihishura kwa Yesu Kristo, ukwihishura kwawe nyene ubwiwe. Habandanya havuga ngo uko niko amen avuze. Yesu ni amen w'Imana, Yesu ni bibe bityo w'Imana. Amen bisigura icyanyuma, bisigura ukwemeza ikintu, bisigura isezerano ntabanduka, bisigura isezerano ridahinduka, bisigura ikidomesha, ikidodo c'Imana. Ndashaka ko mwihuheza neza rero kugira ngo mubone ikintu ciza gihimbaye. Navuze ntuko no guhishurirwa ko mu gihe ca nyuma ukwishura kwiwe, ni kuvuga ngo ukwishura kwa Yesu Kristo ko mu gihe ca nyuma. Igihe c'ubuntu nicarangira, nuko rero mu mwanya muto cane hazocatangura ikimpumbi, ni kuvuga ikimpumbi c'indwi. Aha abandanya avuga ibintu byose bizoba biriko biraba mu kimpumbi c'indwi. Aratwereka ikivugwa n'umuvugishwa Yesaya mu gice ca 35 umurongo wa 16. Yaravuze ngo ubwo mu gihugu yisabira umugisha nawusabe Imana y'ukuri, no kuvuga ngo nawusabe Imana ya amen. N'uwo mu gihugu arahira narahire Imana ya amen, no kuvuga ngo narahire Imana y'ukuri. Rero ivyo biza mu kwiyishura kwa Yesu Kristo ko ku munsi wa nyuma. Uko niko kwiyishura kwa nyuma kwa Yesu Kristo. We yamye yihishurira mu bihendwe by'ishengero ry'abanyamahanga biciye mu bamarayika ndwi ntumwa mu ntumwa ziwe, ariko ku munsi wa nyuma kw'iherezo, no kuvuga hirya inyuma y'ibihendwe by'ishengero ry'abanyamahanga azokwihishurira mu bwoko bwiwe mu ihanga ryiwe. Uko niko kwishura kwa nyuma kwa Yesu Kristo. Ku rupapuro rw'amajana 377 mu gitabo c'ibendwe by'ishengero haravuga ngo amajana 376 haravuga ngo natwe nyene turanezeranwa nabo, ntitwamubonye ariko twaramwiyumvisemwo. Ubu twebwe turazi Imana kugeza aho ubwenge bwacu bugarukira, ariko umunsi umwe tuzoyibona imbona nkubone. Ivyo nivyo mw'iki gihe aje kuherezo ry'iki gihe. Ivyagiye bikorwa igice bizokorwa mu buryo butunganye, bizokorwa mu buryo bukwiye. Twamye turabira mu cirori vy'ijiji, ariko vuba cane tuzobona imbona nkubone. Kandi ivyo ni mu kwihishura kwa Yesu Kristo ko ku munsi wa nyuma canke ikimpumbi c'indwi. Turabe ingene kuno guhishurirwa kuzoba kumeze, kandi kuno kwishura kwa Yesu Kristo niko
kuzoha ishengero rya Yesu Kristo imfungurwa zo mu gihugu mpwemu. Izo zizoba ari imfungurwa zo mu gihugu mpwemu z'ishengero rya Yesu Kristo zo ku munsi wa nyuma mu gihe cy'iheruka bizifuruka hamwe n'ikiringo c'ubwami. Ku rupapuro rw'amajana 230 mu bihindwe by'ishengero n'amajana 231 igihe nteguza kuza kwa kabiri kwa Kristo yatubwirira kuri mano yanyegejwe murabe uko iyavuze. Ku rupapuro rw'amajana 30 mu gitabo c'ibihindwe by'ishengero haravuga ngo rero hariho kandi iciyumviro co kuzorya kuri mano yanyegejwe. Ndibaza ko azoba ari kurya ku kwishura guhoraho kwa Yesu Kristo mu bihe bihoraho bizoza. Ubu rero si ukwishura kwa data ariko ni ukwishura kwa Yesu Kristo. Data yishuye biciye muri Yesu Kristo, ku munsi wa nyuma naho Yesu Kristo azokwihishura. Rero iri ni ryo banga ry'ikimatanije c'indwi. Iri ni ryo banga ryo kuza k'umwana w'umuntu ku munsi wa nyuma. Iri ni banga ryo kuza kwa kabiri kwa Kristo, kuza kwa marayika w'isezerano. Muri iki gihe ca nyuma Yesu Kristo azoba yihishije kandi yihishura biciye umubiri w'umuntu nk'uko yabikoze mu bihe vyaheze biciye muri buri ntumwa, ariko kwari kugaragara kw'igihe gito, no mu gushitswa kw'ivy'Imana yari yarasezeranye muri buri kimwe muri ivyo bihe vy'ishengero. Rero reka turabe uko bizomera muri iki gihe ca nyuma, uko umwana w'umuntu azokwihishura, ari navyo vyerekanwe mu vyahishuwe igice c'icumi umurongo wa mbere kugeza ku wa 11 n'ivyahishuwe igice ca 19 umurongo wa 11 kugeza ku 21, ndetse kandi vyerekanwe no mu vyahishuwe Yohana igice ca mbere umurongo wa 12 kugeza ku wa 20. Reka turabe mu gitabo c'imatanijwe mu Gisipanyol ico tubwirwa n'integuza kuza kwa kabiri kwa Kristo ku bijanye na marayika w'inkomezi amanuka ava mw'ijuru yambaye igicu. Ku rupapuro rwa 57 mu gitabo c'imatanije haratubwira hati mbona umumarayika wundi w'inkomezi amanuka ava mw'ijuru yambaye igicu, no mu mutwe yari yambaye umunywa w'amazi, no kuvuga ngo yari yambaye umuzingi w'umuco ugizwe n'amabara ndwi y'umunywa w'amazi, ari ryo sezerano ry'Imana. Rero we ni wihweza neza uzobona ko no muntu ari Kristo, kuko no mw'isezerano rya kera wewe yiswe marayika w'isezerano. Ubu rero aje neza neza tumbera abayuda kuko ishengero ryashitse ku iherezo. Ni vyiza, reka tubandanye. Mu maso hiwe hasa n'izuba, amaguru yiwe asa n'inkingi z'umuriro. Muribuka umumarayika mu vyahishuriwe Yohana igice ca mbere, uyu nico kimwe n'uyu nyene. Umumarayika ni intumwa kandi we ni intumwa ya Isirayeli. Murabibona, ishengero rigira rizamurwe, aje kw'ishengero ryiwe. Rero murabe intumwa y'Isirayeli ari wa marayika w'isezerano, marayika w'uhoraho, ari nawe yamye ari mu bwoko bw'Abaheburayo, hanyuma yihishuriye mu mubiri w'umuntu muri Yesu mu bwoko bw'Abaheburayo. Ku munsi wa nyuma aragaruka marayika w'isezerano, marayika w'uhoraho, ijambo riragaruka ku munsi wa nyuma, kandi uko kuzoba ari uguhishura kwa Yesu Kristo, ukwihishura kwa Yesu Kristo kw'ishengero ryiwe, hanyuma no mu bwoko bw'Abaheburayo. Rero turabe bivugwa ku rupapuro rw'131 mu gitabo c'imatanije,
haravuga ngo Yesu rero izina ryiwe kiri ku isi yari Yesu umucunguzi, kuko yari umucunguzi igihe yari ari ku isi, ariko igihe yanesha kuzimu na rupfu yarabinesheje acaraduzwa, niho rero yaronka izina risha. Niyo mpamvu ituma batakamba bakavuza urwamo rwinshi ntihagire ikintu na kimwe baronka, rizohishurwa mu mituragaro. Mwiyumvire kuri iri banga, aje agendera ku ifarasi. Hategerezwa kuba ikintu kugira ngo gihindure iri shengero, mwebwe ivyo murabizi. Hategerezwa kuza ikintu. Rero mwitegereze, nta n'umwe yarazi iryo zina atari we wenyene. Yambaye impuzu zajobetswe mu maraso, kandi yitwa Jambo w'Imana. Ingabo zo mw'ijoro ziramukurikira zicaye ku mafarasi y'ibitare, zambaye impuzu nziza zera derere zitanduye. Mu kanwa kiwe havamwo inkota ikarishe, kugira ngo ayikubitishe amahanga. Azoyaragiza inkoni y'icuma, kandi aganishiriza ibirenge mu bwato vino y'uburake bw'inkazi bw'Imana ishobora byose. Kandi ku mpuzu ziwe no ku kibero hava izina ryanditsweko ngo Umwami w'abami, uganza abaganzi. Vyeshuro Yohana igice ca 19 umurongo wa 13 kugeza ku 16. Aho ni Mesiya aje, aho ni hari. Hepfo gato haravuga ngo ariko Kristo yitwa Jambo w'Imana. We ni Jambo, nico gituma yitwa Jambo w'Imana. We rero afise izina ata muntu n'umwe azi, ariko yitwa Jambo w'Imana. Kandi murabona ko ari ugendera ku farasi y'igitare yo mu Vyeshuwe igice ca 19. Ku rupapuro rw'amajana 77 mu gitabo c'Imatanije naho nyene ariko arasenga integuza kuza kwa kabiri kwa Kristo. Revera Wina Branham yaravuze ngo turasaba ko mwe mu yera yizira we nyene ubwiwe ugendera ku farasi y'igitare vy'ukuri. Ninde ugendera ku farasi y'igitare vy'ukuri yo mu Vyeshuwe 19? Ni mwe mu yera, ari we marayika w'isezerano, ari we Yesu Kristo. Mu gihe mpemu wiwe mpemu wa Kristo, mu gihe agihanganye na Antikristo, we ahamagara biwe. No ku rupapuro rw'134 avuga kuri mpemu yera, kuri marayika w'isezerano, marayika w'uhoraho, ari we mpemu yera. Yaravuze ngo mwitegereze namwe igihe uyu mpemu yera uyu dufise azogira ubwo yambara umubiri, uyu yari hagati muri twebwe mu buryo bwa mpemu yera. Igihe azokwambara umubiri muri Yesu Kristo, nuko natwe tuzomwimika nk'umwami w'abami n'uganza abaganza. Hanyuma ku rupapuro w'ijana na 146 mu gitabo c'Ibimatanije, n'urupapuro rw'amajana 256. Urupapuro rw'ijana na 146 mu gitabo c'Ibimatanije haravuga avuga ku bijanye na Kristo, ndetse kandi avuga no kuri Antikristo, avuga kuri Kristo, avuga no ku mugwanizi, kuko umugwanizi nawe azokorogwa ave mw'ijuru kandi azoshiburirwa ku isi, hanyuma yambara umubiri mu muntu. Ariko ku rundi ruhande mpemu yera azokwambara umubiri mu wundi muntu. Aho azoba, reka turabe urupapuro. Reka dusome ku rupapuro rw'amajana 70 kugira ngo duheze dutahure neza ingene ivyo bizoba. Haravuga amajana 70 canke amajana 70. Reka turabe ahariho hamwe muri aho habiri. Amajana 70 haravuga ngo aha turabona ubugingo n'urupfu bihuye ubwa nyuma. Ifarasi yera y'ubugingo bw'ukuri hamwe n'ifarasi y'akagajo y'imigenzi ivanze, ibintu bigeze kugahinyuza kukuri. Hari ikintu nshaka kuvuga hano. Birashoboka ko mwebwe mudashaka kucizera, ariko mukigenzure kugira ngo muhagarare neza. Hariho ibara rimwe ry'inkomoko ry'ukuri, ni ryera.
irindi bara iryo ari ryo ryose ni kivange. Kristo ari ku ijambo ryera derere ritavanze uhereye mu itanguriro. Amen. Ibara ryose ryobaye iryera iyo hataza kuba ubuhinga bwo kuyavangavanga. Rero dusome ku rupapuro rw'146 mu gitabo cy'imatanije, haravuga ngo mw'ico gihe nyene mugwaniza kuro kava mw'ijuru akambara umubiri mu muntu, mpwemu yera araduga akaza yambaye umubiri mu muntu. Kandi ivyo azoba ari urugamba uguhangana ruzoba ruri hagati y'ifarasi y'akagajo, ari nayo iriko antikristo mu Vyahishuriwe igice ca 6 umurongo w'indwi kugeza ku 8, hamwe n'ifarasi y'igitare yo mu Vyahishuriwe 19, hamwe n'ugendera kuri iyo farasi y'igitare. Ariko kuza kwa Kristo, kuza kwa jambo, hazoba urugamba, hazoba guhangana kwa Kristo na antikristo. Kandi ivyo uwazoba ari umugwanizi yambaye umubiri mu muntu, uwazoba ari antikristo, umuntu w'icaha, igikoko. Ukuza kugendera ku farasi y'igitare mu Vyahishuriwe 19, ubwo ni Kristo aje yambaye umubiri mu muntu ku munsi wa nyuma. Rero turebe ku rupapuro rw'256 mu gitabo cy'imatanije. Hatubwira ngo ariko igihe umwami wacu azogaragarira ku isi, we azoza agendera ku farasi yera nk'urubura, kandi azoba ari Emanuweli, mu mwuzure ijambo ry'Imana ryambaye umubiri mu muntu. Nitwabona uwo muntu, tuzoba tubonye ugendera ku farasi y'igitare yo mu Vyahishuriwe 19, ijambo Yesu Kristo yihishije kandi akihishura biciye mu mubiri w'umuntu. Nitwabona uwo mubiri w'inyama, tuzoba tubonye umuntu azoba ari karahishura Yesu Kristo ku munsi wa nyuma. Tuzoba tubonye umuntu aho Yesu Kristo azoba ariko yihishurira ku munsi wa nyuma. Tena mu Vyahishuriwe igice cambere umurongo kuva ku wa mbere kugeza ku wa 3, haratubwira ngo uguhishura kwa Yesu-Kristo uko yahawe n'Imana ngo yereke abagurano biwe ibigira bibeho vuba, agatuma umumarayika wiwe akabimenyesha umugurano wiwe Yohana. Nibiciye muri inde habera uko kwishura kwa Yesu-Kristo? Ninde azana uko kwishura kwa Yesu-Kristo? Ni biciye muri marayika wiwe ntumwa. Cyo gituma mu Vyahishuriwe igice ca 22:16 bavuga ngo jewe Yesu ntumye umumarayika wanje gushingira intahe mwebwe ivyo kubw'amashengero. Kandi nico gituma amajambo ya Yesu yo mu Vyahishuriwe Yohana igice ca 4 umurongo wa mbere, igihe yavuga ngo duguze hano ndakwereka ibintu bigiye kubaho hanyuma y'ibi, hanyuma turabona yuko uburi karamenyekanisha ibintu bigiye kubaho ari marayika w'umwami Yesu Kristo. Mu Vyahishuriwe 22:6 avuga ngo arambarira ataya amajambo nayo kwizegwa nayo kuri, kandi umwami niyo Mana igera impwemu z'abavugishwa nayo yatumye umumarayika wiwe kugira ngo yereke abagurano biwe ibintu bitegerezwa kubaho vuba. Kandi no kubera iki ari marayika w'umwami Yesu Kristo ari we amenyekanisha bino bintu, mu gihe Kristo yavuze ngo duguze hano ndabikwereke? Nuko muri marayika w'umwami Yesu Kristo ariho Yesu Kristo aje yihishurira ishengero ryiwe ku munsi wa nyuma. Icyo nico gikoresho ca Yesu Kristo kugira ngo Yesu Kristo yihishurire ishengero ryiwe ku munsi wa nyuma.
marayika w'umwami Yesu Kristo ntaje ari we yihishura canke ari we yivuga, ariko aje ahishura Yesu Kristo, kandi aje avuga ivyo Yesu Kristo azoba ariko aramubwira ngo abwire ihanga ryiwe. Nk'uko igihe Yesu Kristo yaza mu myaka 2000 iheze, we ntiyaje akora ikintu na kimwe ciwe, ariko yaje avuga ivyo data mubwiye kuvuga, akora n'ibikorwa vya data, kandi mu bikorwa vya data niho bimbereye kuba, niko Yesu yavuga. Rero marayika w'umwami Yesu Kristo nawe aberewe no kuba mu bikorwa by'umwami Yesu Kristo, kandi ibikorwa by'umwami Yesu Kristo birihe? Biri hano mu rugo rwiwe, mw'ishengero ryiwe. Kandi ibikorwa by'umwami Yesu Kristo ku munsi wa nyuma biri ngaha mu gihe c'ibiriko bizivuruka, arico kibera hehe? Muri Amerika Latine na Karayibe. Kubw'ivyo rero marayika w'umwami Yesu Kristo bimereye kuba mu bikorwa by'umwami Yesu Kristo mu gihe gihwanye n'iki gihe ca nyuma, hamwe n'ikibanza gihwanye n'igihe c'ibiriko bizivuruka. Akorera he? Mu bikorwa by'umwami Yesu Kristo, kuko biciye muri we niho Yesu Kristo azoba ariko yihishuririra ku munsi wa nyuma hagati mw'ishengero ryiwe, yihishurira ishengero ryiwe. Kubw'ivyo rero, nk'uko ukwishura kwa data yihishuriye muri Yesu mu mwana w'Imana, mu yandi majambo aho hari izina ry'Imana, kuko umwana wese aza mu izina rya se. Rero dushobora kubona ko yahinduwe, yarazwe mu mwuzuro, kuko uwahinduwe acaza mu izina rya se, kandi agakora mu gikorwa ca se. Ntashobora guhindurwa mu gihe atariko arakora mu gikorwa ca se, mu bikorwa vya se. Rero ku munsi wa nyuma naho turabona ko Yesu Kristo yagize abana benshi b'abahungu n'abakobwa, ari bo biciye mu kwizera Yesu Kristo umukiza wacu, no koza ibyaha byacu mu maraso ya Kristo, no kuronka mpwemu yera, twaravutse ubwa kabiri, twararose ukuvuka bwa kabiri, kandi twaravutse nk'abana b'abahungu n'abakobwa b'Imana, baba twebwe abariko barabaho muri iki gihe, ndetse n'ababayeho mu bihe byaheze, abacunguwe n'amaraso ya Yesu Kristo. Rero mu bana bose ba Yesu Kristo, ku munsi wa nyuma we azogira uno mwana yitwa marayika w'umwami Yesu Kristo, intumwa y'umwami Yesu Kristo yo ku munsi wa nyuma, ari nawe azoba ari mw'ishengero ryiwe ku munsi wa nyuma mu gihe c'ibiriko bizivuruka, kandi uwo niwe yatumwe na Yesu Kristo kugira ngo avuge ijambo ry'Imana rihwanye n'umunsi wa nyuma. Kandi mu yandi majambo, vya bindi data igihe yihishura biciye mu mwana wiwe, vya bindi data yakora nivyo Yesu Kristo azokora, akorera uwo mwana azoba afise ku munsi wa nyuma, uwo azoba ariko yihishuriramwo ishengero ryiwe ku munsi wa nyuma, muri iki gihe ca nyuma, kugira ngo haze ukwishura kwa data, kugira ngo data yishure yakeneye umwana wiwe Yesu ngaha ku isi, aho Imana yashize izina ryayo. Kugira Yesu Kristo nawe yihishure ku munsi wa nyuma, akeneye kugira umwana wiwe, intumwa, marayika wiwe ntumwa. Kandi Yesu Kristo yaravuze hatunesha, nzomugira inkingi mu rushengero rw'Imana yanje, kandi ntazosohoka ukundi, kandi nzomwandikako izina ry'Imana yanje n'izina ry'umugo w'Imana yanje, Yerusalemu musha wururuka uvuye mu ijuru ku Mana yanje, n'izina ryanje risha. Ategerezwa kuba ari umwana wa Yesu Kristo, kuko umwana wese aza mu izina rya se, kandi kubera ko Yesu yaje mu izina rya se, rero izina rya se ni izina ry'umwami Yesu Kristo. Izina rero ry'umwami Yesu Kristo naryo rimwe yaronka igihe yaduga mu ijuru, izina risha yarose, rero nawe aryandika kunesha, kuko umwana wese aza mu izina rya se. Kandi wazoba ari intumwa Yesu Kristo, marayika w'umwami Yesu Kristo, niwe azohindurwa aragwe mu mwuzuro ku munsi wa nyuma. Azoba umwana wa mbere wa Yesu Kristo wo mu bakristo, azoragwa mu mwuzuro, azohindurwa
uwahinduwe mu myaka 2000 iheze ntiyari uwundi uretse umukundwa wacu umwami Yesu Kristo. Ahari hari ukugaragara ukuza kwa data mu mubiri wo muntu, aho data yariko yihishuririra ubwoko bw'Abaheburayo. Ku munsi wa nyuma naho Yesu Kristo azoraga mu mwuzuro, azohindura umwana wiwe, marayika wiwe ntumwa, ari we atari Yesu Kristo ariko n'umwana wa Yesu Kristo, nk'uko n'abandi bizera ba Yesu Kristo bacungwe n'amaraso ya Yesu Kristo ari abana ba Yesu Kristo. Niwe muntu afise abana benshi, ariko atari abana yarose biciye mu kwiyunga mu bumwe bw'umugabo n'umugore, ariko biciye mu kurema kw'Imana, biciye mu kuvuka bwa kabiri. Rero dushobora kubona ko nk'uko Imana data yigaragaje biciye mu mwana wiwe mu myaka 2000 iheze, hanyuma uwo mwana agahindurwa umwana w'Imana ku munsi wa nyuma biciye muri marayika wiwe ntumwa, umwana wiwe Yesu Kristo azokwigaragaza, azokwihishura, yishure ku munsi wa nyuma, kandi azoraga mu mwuzuro, azohindura uwo mwana wiwe marayika wiwe ntumwa igihe azoba yarangije igikorwa ciwe, igihe azoba yarangije igikorwa Kristo azoba yamushinze, kugira mu gihe hazoba hakiri umubiri w'inyama, hanyuma azomuha umubiri uha ubwiza. Kandi mu guhindurwa, mu kuragwa mu mwuzuro k'uwo mwana wa Yesu Kristo, hanyuma hazonarwa mu mwuzuro abahungu bose n'abakobwa b'Imana bapfuye bizera Kristo, bazozuka bari mu mibiri ihoraho, natwe bakiri bazima tuzohindurwa. Aho hari banga ryo kwihishura kwa Yesu Kristo ko ku munsi wa nyuma, nk'uko no muri Yesu naho hari banga ryo kwihishura kwa data wo mw'ijuru, yishura mu bwoko bw'Abaheburayo mu mubiri w'umuntu, yihisha ariho kandi yihishurira mu gikorwa c'umwagazi w'intama w'Imana, kugira ngo kuri ibyaha by'abari mu isi, aribyo byashikijwe ku musaraba Karuvariyo. Ku munsi wa nyuma Yesu Kristo aje yihisha, akihishura biciye muri marayika wiwe ntumwa, kugira ngo akore igikorwa gihwanye n'umunsi wa nyuma. Kubw'ibyo rero Yesu Kristo azoba ariko yihishura nk'intambwe y'umuryango wa Yuda, nk'umwami w'abami n'uganza abaganza mu gikorwa ciwe co kwisubiza ivyiwe. Ico gituma vyeshuwe igice ca 19 afise izina ryanditswe ata muntu n'umwe ariza, ariryo ari Jambo w'Imana, Jambo yahoranye n'Imana akaba Imana, umwe yigira umubiri mu myaka 2000 iheze, hari nawe kandi yari kugaragara kwa data biciye muri uwo muntu. Ku munsi wa nyuma naho azoba ari ukwihishura kwa Yesu Kristo, yihishurira mu mubiri w'umuntu biciye muri marayika we ntumwa, kugira bityo Yesu Kristo yigaragaza, yihishure nk'umwami w'abami n'uganza abaganza, nk'umwana w'umuntu n'umwana wa Dawidi. Uko niko kwishura cyangwa kugaragara ko umwana w'umuntu ko ku munsi wa nyuma. Kandi bwa mbere na mbere turabona yuko mw'ijuru we yerekanye ico kimenyetso, hari navyo byashikijwe muri Ruhuhuma tariki 28 mu 1933, ahagaragaye bamarayika n'intumwa b'ibintu by'ishengero ry'abanyamahanga no mu marayika aratandukanye n'abandi, ari we marayika w'isezerano Yesu Kristo mu mubiri we wa Teofaniya, kuko abo bamarayika bose bari ngaho bari mu mibiri yabo ya Teofaniya. Umwe wese muri bo mu bihe byahetse byabaye ngombwa ko bagira umubiri w'inyama, kugira ngo bashobore kugira ubukozi bwabo, bagire muri bo kuno kugaragara kw'Imana muri buri kimwe mu bihe by'ishengero ry'abanyamahanga. Ku munsi wa nyuma naho, kugira ngo marayika aratandukanye n'abandi agire ubukozi bwiwe ku isi mu ishengero ryiwe, kubera ko no mu marayika ari umwami Yesu Kristo marayika w'isezerano, kugira Yesu Kristo yihishure ku munsi wa nyuma hagati mu ishengero ryiwe mu gihe cyo kubizifuruka hamwe n'ikiringo c'ubwami, ategerezwa kugira umubiri w'inyama, ari nawe ari marayika wiwe, umwana wiwe yacunguwe n'amaraso ya Yesu Kristo, umwana wiwe yavukiye mu bwami bw'Imana, ari nawe kandi biciye muri we Yesu Kristo azokwigaragariza muri we, ukugaragara kwa Yesu Kristo, kwishura kwa Yesu Kristo ko ku munsi wa nyuma. Kandi uko no kuza cyangwa kwishura cyangwa kugaragara k'umwana w'umuntu
ari kumwe n'abamarayika biwe, ukugaragara k'umwana w'umuntu ahazogaragarira ubukozi bw'abamarayika biwe, ubukozi bwa Mose na Eliya ndetse hamwe n'ubukozi bwa Yesu. Uko ni ukwihishura kwa Yesu Kristo ko ku munsi wa nyuma biciye mu mubiri w'umuntu, kandi biciye mwo kugaragara we azohamagara yegeranye abatoranijwe niwe bose, abatoranijwe bose azoba ariko aravugisha ishengero ry'ihanga ryiwe akoresheje n'ijwi rirenga ry'inzamba ry'ubutumwa bwiza bw'ubwami, kandi azoba ariko arabahishurira kuza kwiwe, azoba ariko arabaha uguhishurirwa biciye muri marayika we ntumwa. Ariko marayika wa Yesu Kristo ntabwo ari umwami Yesu Kristo, we gusa ni igikoresho ciwe, intumwa yiwe, ubwo Yesu Kristo azoba yihishijemwo kandi yihishuriramwo ku munsi wa nyuma kugira ngo akore igikorwa gihwanye n'umunsi wa nyuma, igikorwa cyo kwisubiza ivyiwe byose, aho abapfuye bizera Kristo bazozuka bari mu mibiri ihoraho, natwe bakiri bazima tuzohindurwa. Kandi nitwagira umubiri musha, nuko rero tuzobona umukunzi wacu mwami Yesu Kristo mu mubiri wiwe uhawe ubwiza. Nk'uko kugira ngo tubonane umuntu na mugenzi we, dutegerezwa kuba turi mu mibiri imeze co kimwe y'inyama. Uko niko bizoba kuri twebwe twese igihe tuzogira umubiri musha. Rero Yesu Kristo yarabajije muri Luka igice ca 18 umurongo w'8, yarabajije ikintu ngira akamaro cyane. Reka turabe ikibazo yabajije ngaho mu gice ca 18 umurongo w'8. Haravuga ngo, ndababwira, reka turabe, ariko umwana w'umuntu niyaza, mbega azosanga ukwizera mw'isi? Uko kwizera kwizamurwa, ukwizera guhishurirwa kwizamurwa, ariko kwihishura k'umwana w'umuntu, kwihishura kwa Yesu Kristo, ukwihishura kwa Yesu Kristo, kuza kwa Kristo yihishije akihishura muri umuntu muri marayika we ntumwa, azosanga hariho ko guhishurirwa? Oya, ariko we biciye muri marayika we ntumwa azokumenyesha ishengero ryiwe, kuko nta nomwe azomenya marayika wa Yesu Kristo wari we uretse Yesu Kristo, kandi nta nomwe azomenya Yesu Kristo wari we kiretse marayika wiwe, hamwe n'uwo canke abo marayika wiwe ashatse kubihishurira. Kandi nibanda azobihishurira n'abahungu bose n'abakobwa b'Imana bo mu gihe c'ibiruko bizifuruka. Nico gituma ahamagara ati, duguze hano ndakwereke ibintu bigiye kubaho hanyuma y'ibi. Muri ibi bihindurwa by'ishengero ry'abanyamahanga, uguhishurirwaho kuza k'umwana w'umuntu ntabwo kwamenyeshejwe ishengero rya Yesu Kristo, kuko kuno guhishurirwa nuko ku munsi wa nyuma mu gihe c'ibiruko bizifuruka, nuko abantu kandi bazoba bari mu gihe c'ibiruko bizifuruka bariko bararonka uko guhishurirwa, hamwe kandi no mu kibanza ahazoba hariko hashikirizwa uguhishura kwa Yesu Kristo ko ku munsi wa nyuma. Ni muri iki kibanza ahazoba ariko ahishurira iri banga, kandi iri niryo banga ry'ikimatanije c'indwi ryo kuza kw'ijambo ryambaye umubiri mu muntu, kandi uwo muntu ni marayika w'umwami Yesu Kristo, umwana w'Imana yacunguwe n'amaraso y'umwami Yesu Kristo. Kandi uko ni nukuza k'umwana w'umuntu azananye n'abamarayika biwe, uko nukuza kwa Yesu Kristo yihishurira mu ishengero ryiwe ku munsi wa nyuma. Ariko marayika wiwe ntabwo ari umwami Yesu Kristo, ariko muri we umwami Yesu Kristo ni hazoba ari marayika w'isezerano, Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo, imwe yigira umubiri mu myaka 2000 iheze, izoba iriko kandi yigira umubiri muri marayika wayo ntumwa mu kwishura kwa Yesu Kristo muri iki gihe ca nyuma. Hariya kwari kwishura kwa data muri Yesu, kuri no munsi wa nyuma naho azoba ari kwishura kwa Yesu Kristo muri marayika we ntumwa.
nico gituma bya bindi data yakora akorera Yesu nivyo Yesu Kristo nawe akorera marayika wiwe ntumwa igihe aduga mu ijuru. Bivugwa ko yarose izina risha kandi yicaye iburyo bw'Imana. Yaravuze kandi ati nahawe ububasha bwose mu ijuru no mu isi. Rero ivyo nyene mwitegereze nivyo akorera uwunesha, nivyo akorera marayika wiwe ntumwa. N'umwana w'Imana niwe yahawe ububasha bwose n'ubutware mu ijuru kandi yahawe n'izina ry'Imana. Ariko mwitegereze mu byeshuri hano igice ca kabiri umurongo wa 26 kugeza ku 28 haravuga ngo unesha akitondera ibikorwa byanje agashiza ku iherezo nzomuha ububasha bwo kuganza amahanga. Azoyaragiza inkoni y'icuma nk'uko menagura inzavya zibomba, nk'uko nanje nahawe na data. Nk'uko yabihawe na data uko niko nawe abihereza unesha, ari wazoba ari marayika wiwe ntumwa ku munsi wa nyuma. Kandi nzomuha ikinyenyeri cyo mu gaturuturu. None inyenyeri mu gaturuturu ninde? Ni Yesu Kristo. Mu byeshuri hano igice ca 42 umurongo wa 16 baravuga ngo ni jewe ndi kinyenyeri gicibatsi cyo mu gaturuturu. No kuvuga ko azomuha ukuza kwiwe kuko hazoza inyenyeri gicibatsi mu gaturuturu Yesu Kristo yihishije mu mubiri w'umuntu mu unesha, muri marayika wiwe ntumwa yihishije kandi ariho yihishurira. Nico gituma kandi havuga ngo unesha nzomuha kujya kuri manu yanyegejwe. Ivyeshuri hano igice ca kabiri umurongo wa 17. Kandi manu yanyegejwe ni uguhishurirwa kwa Yesu Kristo mu bihe byaje hanyuma y'ikiringo c'ubuntu. Hamwe kandi n'ikiringo kiza inyuma y'ikiringo c'ubuntu arico kiringo c'ubwami. Iyo mana yanyagejwe ni uguhishurirwa kwa Yesu Kristo ko ku munsi wa nyuma biciye muri marayika wiwe ntumwa. Kandi mwuko guhishurirwa icubahiro c'Imana, icubahiro c'Uhoraho, abantu bose bo mu isi bazokuzura icubahiro c'Imana, icubahiro c'Uhoraho. Isaya igice ca 11 umurongo w'9 na Habakuki igice ca 2 umurongo wa 14 harashinga intahe yuko isi izokuzura ubumenyi bw'icubahiro c'Uhoraho nk'uko amazi abugereye mu kiyaga. Rero murabe unesha bivugwa ko azohabwa kujya kuri mano yanyegejwe ko no guhishurirwaho kuza k'umwami Yesu Kristo. Guhishura kwa Yesu Kristo biciye muri marayika we ntumwa. Kandi uko guhishurirwa kuzomenyeshwa abaterejwe n'Imana, kumenyeshwa marayika wa Yesu Kristo nawe agaheza akakumenyesha ishengero rya Yesu Kristo. Haravuga kandi nzomuha ibuye ryera, kuri iryo buye handitswe ko izina risha nta muntu arizi atari uzorihabwa. Daniyeli yabonye ibuye ridasituwe n'amaboko, ndetse n'umwami Nebukadineza. Daniyeli araheza arasobanura zirya nzozi z'igishushanyo yabonye gifise umutwe w'izahabu, gikiriza n'amaboko by'ifeza, inda n'ibibero by'imiringa, amaguru y'ivyuma, ibirenge by'ivyuma bivanze n'ibumba, aribwo bwami bw'abanyamahanga. Kandi yanabonye akabuye, ibuye ridasituwe n'amaboko ryaje gikubita ku gishushanyo ku birenge by'ivyuma bivanze n'ibumba. No kuvuga ngo ku ntambuko ya nyuma y'ubwami bw'abanyamahanga, ariyo ntambuko ihwanye n'iki gihe ca nyuma. Mu kuza kwa mbere kwa Kristo, ubwami bw'abanyamahanga bwari bugeze mu maguru y'ivyuma, no kuvuga ngo ubwami bw'Abaroma. Muri iki gihe naho ibuye ridasituwe n'amaboko, muri ico gihe ibuye ridasituwe n'amaboko ntigikubise ku gishushanyo ku bwami bw'abanyamahanga, kuko ataje muri ico gihe kugira ngo avuge umunsi wo kwihora w'Imana yacu mu bwami bw'abanyamahanga, ariko yaje kugira ngo avuge umwaka wo kwemererwamwe n'Uhoraho, aheza atanga amahirwe bityo ku banyamahanga y'agakiza, amahirwe y'agakiza. Ariko ku munsi wa nyuma mu kwihishura kwa Yesu Kristo
aje kugira ngo avuge umunsi wo kwihora w'Imana yacu, kugira ngo amenyekanisha ahishura n'amabanga y'ibihano by'Imana bigiye kugwa ku isi. Kandi mu yandi majambo, inyuma yo kurangiza igikorwa mu mubiri w'umuntu cya Yesu Kristo biciye muri marayika w'intumwa, mu mubiri upfa ubora kandi w'igihe gito, hari nawo azoba agaragariyemwo muri marayika w'intumwa. Hanyuma yaho azohindura marayika w'intumwa n'abatoranijwe bazoba bari kumwe nawe ku munsi wa nyuma, kandi azozura abapfuye bizera Kristo, kuko uko niko kuragwa mu mwuzuro, guhindurwa kw'abahungu n'abakobwa b'Imana. Ni uguhindurwa, ni ukuvuga ngo ugucungurwa k'umubiri, kugira ngo tugire umubiri musha uhoraho, uwo yasezeraniye twebwe twese. Rero turabonye ko muvugishwa Daniyeli yabonye ako kabuye kaje kikubita ku gishushanyo ku birenge by'ibyuma bivanze n'ibumba, karabimenagura. Ako kabuye canke iryo buye rirakura riba umusozi munini ushushanya ubwami bw'Imana buzokwira isi yose. Ubwo bwami bw'imyaka 1000 bwa Kristo buzokwira isi yose. Ariko murabe ingene ubwami bw'Imana buza ari nk'akabuye kera. Buza ubwami bw'Imana buza mu gushitswa ko kuza k'umwana w'umuntu azananye n'abamarayika biwe, buza mu gushitswa ko guhishurirwa ukwishura kwa Yesu Kristo biciye muri marayika w'intumwa. Nk'uko ubwami bw'Imana bwari buri ku isi igihe Yesu Kristo yari ari ku isi, mu kugaragara kwa Data biciye mu mubiri w'umuntu muri Yesu. Igihe bamubaza igihe ubwami bw'Imana buzozira, yaravuze ngo ubwami bw'Imana buri muri mwebwe, kuko aho hari umwami, kandi muri we hari ubwami. Rero ku munsi wa nyuma mu kuza kwiwe hazogaruka ubwami bw'Imana. Ari navyo byerekanwe muri Matayo igice ca 17 ku musozi wo guhindurirwa ko, aho Yesu yabonetse mu maso hiwe ameze nk'izuba, impuzu ziwe zikayangana nk'umuco, umushatsi wiwe nawo wabonetse wera hariya nko mu vyeshuro Yohana, ndetse kandi hanabonetse Mose na Eliya bavugana nawe. Ivyo bintu byose, ivyo bimenyetso byose byabonetse hariya canke byerekaniwe hariya, ari ibimenyetso, ibishushanyo vy'ibintu bizoba biriko biragaragara, bitegerezwa kubonwa mu gushitswa kwavyo. Kandi Mose na Eliya babonetse, aribwo bukozi bwa Mose na Eliya bugaragaye ku munsi wa nyuma mu kwishura kwa Yesu Kristo biciye muri marayika w'intumwa. Tuzoba turiko turabona ukuza k'ubwami bw'Imana, kugira ngo himikwe ubwami bw'Imana ngaha ku mumbe w'isi mu kimpumbi c'indwi. Ariko ubwami bw'abanyamahanga butegerezwa gukugwaho. Ni ukuvuga ngo ubwami bw'abanyamahanga butegerezwa gukugwa mu mwanya wabwo, kandi ivyo nivyo bigaragara mu Vyahishuwe igice ca 11 umurongo wa 15 kabandanya. Kandi dusome ibivugwa ngaho. Umumarayika w'indwi avuza inzamba, mw'ijuru hakurikira amajwi arenga ati, ubwami bw'isi buhindutse ubw'umwami wacu n'ubwa Kristo wiwe, kandi azohora ahangamye ibihe bitazoshira. Kandi muri iki gisomwa habandanya hadondagura ibintu byose bizoba biriko biraba. Kristo, mwitegereze, yarasezeranye gutanga akabuye kera, uko no kuza canke ukwishura kwa Yesu Kristo. Abihande uwunesha, uwanesha ni marayika wa Yesu Kristo. Ni kandi umushumba wo kwizigirwa w'ubwenge, ari nawe yari kuba ari mu nzu y'Imana, no kuvuga mu ishengero rya Yesu Kristo, atanga imfungwa zo mu gihugu mpwemu z'amana yanyegejwe, imfungwa zo mu gihugu mpwemu zo kwishura kwa Yesu Kristo ko ku munsi wa nyuma. Ni kuvuga ngo uguhishurirwaho kw'ikamatari ya cindwi, ariko guhishurirwaho kuza kwa kabiri kwa Kristo, kuko izo nizo mfungwa zo mu gihugu mpwemu ku bana b'Imana, imfungwa zo mu gihugu mpwemu zo mu iki gihe ca nyuma. Kandi uko niko guhishurirwa kuduhesha guhindurwa no kuzamurwa muri iki gihe ca nyuma.
nta muntu n'umwe atobona ngo amenye ibanga ryo kuza kwa kabiri kwa Kristo ngo yakire ijambo ryiwe, ubutumwa bwiwe ariko cyo rirenga nzamba nuko niyo shobora guhindurwa, ntiyo shobora no kujana mu mazimana y'ubukwe bw'umwagazi w'intama. Murabona ko inkumi z'ubwenge nizo zinjiranye nawe, zinjirana n'umukwe mu bukwe, hanyuma urugi rurugagwa. Nibo bamwakiriye hanyuma binjirana nawe mu bukwe. Kandi izo nizo nkumi z'ubwenge abatoranijwe b'Imana bo ku munsi wa nyuma bazoba bariko barabona Yesu Kristo yihishura, kandi bazomwakira, kandi bazoba bariko bakira n'ubutumwa bwiwe, ubutumwa bw'inkuru nziza y'ubwami, aribwo butumwa buciga nino kukuza kwa kabiri kwa Kristo, kuza ko umwana w'umuntu azananye n'abamarayika biwe, ukuza canke kwishura k'umwana w'umuntu, kwishura kwa Yesu Kristo muri iki gihe ca nyuma. Kandi kwishura kwa Yesu Kristo uko Imana yamuhaye kugira ngo yereke abagorano biwe ibintu bitereza kubaho vuba, bivugwa ko yakurungitse biciye muri inde, muri marayika wiwe intumwa. Ni marayika wiwe niwe aza afise uko guhishurirwa kwa Yesu Kristo, nkuko Yesu yahishuye data ku munsi wa nyuma, marayika wa Yesu Kristo nawe azohishura Yesu Kristo. Kandi iryo ni ryo banga ry'ikimatanije c'indwi, iryo ni banga ryo kuza kugendera ku farasi y'igitare mu vyahisho 19, kuza kwa ijambo ryambaye umubiri mu muntu, ukuza kwa marayika w'isezerano, ukuza kwa marayika aratandukanye n'abandi, aje mu mubiri w'umuntu ku munsi wa nyuma ari hagaragariye, atumenyesha biciye mu mubiri w'inyama bino bintu byose bitegerezwa kubaho vuba muri iki gihe ca nyuma. Uko niko rero Yesu Kristo muri iki gihe ca nyuma azoba ariko yihishurira mu ishengero ryiwe biciye mu mubiri w'umuntu, biciye muri marayika w'intumwa. Uwo ni ijambo ryambaye umubiri ku munsi wa nyuma, ari nawo munsi natwe turiko turabako. Igihe umwami wacu azogaragara ku isi, azoza agendera ku farasi yera nk'urubura, kandi azoba ari Emanuweli mu mwuzuro, ijambo ry'Imana ryambaye umubiri mu muntu. Ibyo ni byavuzwe n'integuza ryo kuza kwa kabiri kwa Kristo. Revera William Branham ku rupapuro rw'256 mu gitabo c'imatanije. Mu gihe umuntu yorindira ikindi kintu, uko guhishurirwa kwa Yesu Kristo ko muca hejuru biciye muri marayika w'intumwa, kandi ntiyo kwigera cana ikanda, niyo kwigera amenya yuko Yesu Kristo azoba ari ku isi muri mpwemu yera, muri marayika w'intumwa ariho agaragariye mu mubiri w'umuntu, mu guhishurirwa k'umwana w'umuntu, guhishurirwa k'umwana w'umuntu azananye n'amarayika biwe, ariko guhishurirwa kwa Yesu Kristo biciye muri marayika w'intumwa, kuko marayika w'intumwa aje ahishura Yesu Kristo, nkuko Yesu Kristo yaje ahishura data, marayika wa Yesu Kristo nawe aje ahishura Yesu Kristo, aje ahishura uwamutumye, nkuko Yesu Kristo yaje ahishura data uwamutumye, kandi yaje avuga amajambo ya data wo mu ijuru ari nayo yari yahawe. Rero marayika wa Yesu Kristo aje ahishura Yesu Kristo, kandi aje avuga amajambo ya Yesu Kristo, aho Yesu Kristo azomuha kubw'ihanga ryiwe. Nico gituma uguhishura kwa Yesu Kristo uko yahawe n'Imana ngo yereke abagorano biwe ibintu biterezwa kubaho vuba, bivuga ko yakurungitse biciye muri marayika wiwe. Ni marayika wiwe niwe azafise uguhishurirwa kwa Yesu Kristo, azahishura Yesu Kristo ku munsi wa nyuma. Iryo ni ryo banga rikomeye cyane kurusha ayandi mabanga yose. None ni gute vyoshoboka ko mu muntu hashobora gushikirizwa rino sezerano, nk'uko byashobotse uguhishurirwa kwa Data bigashikirizwa muri Yesu, ukwishura kwa Yesu Kristo nako birashoboka ku munsi wa nyuma ko bishikirizwa mu muntu. Kubera iki? Kuko biciye mu kwizera Kristo nk'umukiza wacu, nakoze ibyaha byacu mu maraso ya Kristo, hamwe no kuronka mpwemu yera, tuguma tutagira icaha. Mu yandi majambo,
Kristo ashobora kwihisha akihishura biciye mu kiremwa muntu cyacunguwe n'amaraso yiwe y'igiciro, biciye mu mwana wiwe muri iki gihe cya nyuma. hari n'abategereza kuba ari umuvugishwa w'ikiringo, nk'uko umuvugishwa w'ikiringo Yesu, nk'uko hashikirijwe ukuza canke ukwishura kwa data, yaje ahishura data kandi yaje mu izina rya data, izina rya data, kuko buri mwana wese aza mu izina rya se. Nico gituma Kristo asezeranye yuko azokwandika izina ry'iwe risha kunesha. Ategerezwa kuba ari umwana w'Imana, umwana wa Yesu Kristo, umwana wa Yesu Kristo, nk'uko buri mwana wese aza mu izina rya se, kuko umwana wese aragwa izina rya se, kandi n'abana nibo baragwa. Kubw'ibyo rero abana nibo bazoragwa mu mwuzuro bahindurwe. Rero dushobora kubona umugambi w'Imana wose uhwanye n'iki gihe cya nyuma. Kandi nk'uko Imana yarungitse umumarayika mukuru Gaburiyeli ku muvugishwa Daniyeli kugira ngo amuhe guhishurirwa kwa bijya bintu byose Imana yashaka kwereka umuvugishwa Daniyeli, ku munsi wa nyuma naho Mpwemu Yera araza mu ishengero ry'iwe amenyekanisha bino bintu byose bitereza kubaho vuba. Kandi abikora gute? Biciye muri marayika wiwe, nk'uko biciye mu marayika Imana yahishuriye umuvugishwa Daniyeli bijya bintu byose. Ku munsi wa nyuma naho biciye muri marayika we ntumwa Yesu Kristo ahishurira ishengero ry'iwe bino bintu byose bitegerezwa kubaho vuba muri iki gihe cya nyuma. Rero dushobora kubona aho twisanze mu mugambi w'Imana. Hari mu gihe cy'Iheruka cy'imfuruka mu myaka 2000 iheze, niho data yihishuye biciye mu mwana wiwe Yesu Kristo, avuga biciye muri we. Kandi no mu gihe cy'Iheruka cy'imfuruka ku munsi wa nyuma niho Yesu Kristo yari kwihishura biciye mu mwana wiwe muri marayika we ntumwa, kandi akavuga biciye muri we, agatumenyesha bino bintu byose bitegerezwa kubaho vuba. Kandi yari kuza ashingira intahe Yesu Kristo, kandi yari kuza mu izina ry'uwamutumye, mu izina ry'umwami Yesu Kristo. Yari kuza ashingira intahe ibi bintu byose. Rero Yesu Kristo afise izina risha. Ibyo bisobanura iki? Kuko Yesu Kristo yaravuze ngo nzomwandika ko ubunesha, nzomwandika ko izina ryanje risha. Nuko arazoza ashingira intahe ibi bintu byose bitegerezwa kubaho vuba, kandi azoza mu izina ry'umwami Yesu Kristo. Icyo marayika waterezwa gukora ni ugushingira intahe ibi bintu byose. Imana nayo Yesu Kristo azokora ibisigaye. Icyo akeneye marayika, icyo akeneye ni ukureka agakoreshwa na Yesu Kristo na marayika w'isezerano, kuko ubwo byemeza, ubwo bishingira intahe, uwemeza ko ari ukuri ibintu byose marayika azoba ariko aravuga ni Yesu Kristo. Niwe ategerezwa kubishimangira akabyemeza. Kandi murabe ahantu hamwe Yesu yaravuze ati jewe Yesu ntumye mu marayika wanje gushingira intahe mwebwe ibyo kubw'amashengero. Niyo ntumwa ivugwa cyane muri Bibiliya nyuma ya Yesu Kristo. Na Yesu Kristo bwiwe niwe avuga kuri marayika we ntumwa, nk'uko data yavuze ku mwana wiwe ubwo yari kuba yihishije mu mubiri w'umuntu kandi akihishuriramwo. Yesu Kristo nawe avuga kuri marayika we ntumwa ari we mwana wiwe, ubwo ku munsi wa nyuma Yesu Kristo azoba yihishijemwo kandi yihishuriramwo, atumenyesha bino bintu byose bitegerezwa kubaho vuba muri iki gihe cya nyuma. Rero Yesu Kristo nk'uko data yaje
yihishurira mu mwana wiwe, akaza agaragaza n'izina ry'iwe. ubu naho Yesu Kristo bivuga ko afise izina risha, kandi we aza yihishurira muri marayika wiwe, kandi aza mw'iryo zina risha ta muntu n'umwe azi kiretse uwuzorihabwa. kandi ninde azorihabwa? ni marayika wiwe, uwo azoba yihishijemwo kandi yihishuriramwo, kandi azoba ari umwe rudende. niwe umwe rudende azoritahura, atahure n'ico iryo zina risobanura. kandi azokora mu gihugu ca Kristo nk'uko umugambi w'Imana uri, kandi azoshitsa umugambi w'Imana nk'uko biri muri iryo zina. iryo zina riharo ry'Imana ni izina risha ry'umwami Yesu Kristo, nk'uko abavugishwa mu isezerano rya kera nk'Aburahamu ndetse kandi nka Yakobo, hamwe n'abandi bantu, na Yosuwa na Mose. murabe Mose, mbega iryo zina ryari rihuriye he n'igihugu Imana yakoze biciye muri Mose? kuko izina Mose risobanura iki? wakuwe he mu mazi. kandi niki Imana yakoze biciye muri Mose? yakuye mu banyegiputa, yahakuye ihanga ryayo rya Isirayeli. kandi amazi mu buvugishwa, mu buhanuzi, amazi mu vyeshuro Yohana havuga ko amazi ari amahanga, indimi n'amoko. rero yabakuye mu gihugu c'abanyegiputa, mw'ayo mazi y'abanyegiputa abashikana mu gihugu c'isezerano. izina intumwa yari yifise ryategerezwa kuba rifitaniye isano n'ivy'Imana yari gukorera ubwoko bw'Abaheburayo. Mose yakuwe mu mazi, iryo niryo zina yari yitwa, kuko Imana yari gukora ubwoko bw'Abaheburayo muri Egiputa. Yosuwa nawe rero bisobanura umukiza canke umucunguzi. kandi ivy'Imana yakoze biciye mu bukozi yagaragarije muri Yosuwa, yajabukanye ubwoko bw'Abaheburayo hakurya ya Yorodani, ibajana mu gihugu bari bavuyemwo, igihe hazi ikigoyi mu gihe ca Yozefu. bari bavuye ngaho, Imana rero yari igiye kubasubiza mu gihugu cabo. uko niko gucungura, gusubiza mu kibanza c'inkomoko. murabona ingene izina rifitaniye isano n'igikorwa. kandi igihe data nawe yaza yihishurira mu mwana, izina Yesu ari naryo mu Giheburayo ari Yosuwa canke Joshua, risobanura umukiza canke umucunguzi, kuko yaje kugira ngo akore igikorwa c'agakiza canke c'ubucunguzi hariya ku musaba Karuvariyo. izina rero rihora ry'Imana n'izina risha ry'umwami Yesu Kristo n'izina ry'umugabo w'Imana yacu, niryo Yesu Kristo avuga ko azokwandika kunesha. hazoba umuntu uwo Yesu Kristo azokwandika ko izina ryiwe risha. Ico gitabo vyahishura igice ca 19 ugendera konferansi y'igitara mu vyahishura 19 aje afise izina atamuntu n'umwe azi. izina Yesu abantu bose bararize, ariko izina risha ry'umwami Yesu Kristo uribajije umuntu wari we wese, umunyateoloji wari we wese canke umukozi w'Imana wari we wese atarose uguhishurirwaho ku munsi wa nyuma, yavuga ati iryo zina ntaryo nzi pe, kuko nta muntu n'umwe arizi kiretse uwuzorihabwa. kandi uwuzorihabwa nuko rero azoshobora kubwira abantu biwe ku bijanye n'iryo zina, yerekane n'ibintu byose we biciye mu burongozi bwa Yesu Kristo, ivyo azoronka kugira ngo yereke ihanga ryiwe. rero dushobora kubona ko ukuza kwa kabiri kwa Kristo, ukuza kwa marayika w'isezerano, ukuza kwa Yesu Kristo yihishije kandi akihishura biciye muri marayika w'intumwa, aza mw'izina risha. kandi ivyo bituma rikomeza kuba ibanga rikomeye cyane. ukuza kwa kabiri kwa Kristo, ivyo bigira ibanga rikomeye cyane, ukwihishura kwa Yesu Kristo ko ku munsi wa nyuma biciye muri marayika w'intumwa. rero marayika wa Yesu Kristo wese umwami Yesu Kristo we gusa ni marayika w'intumwa, muvugishwa wiwe ntumwa, ari nawe aza ahishura Yesu Kristo, kuko Yesu Kristo azoba agaragariye muri we, kandi azoba ariko yihishura biciye muri marayika w'intumwa.
kandi Kristo biciye muri we azoba ariko aravuza ino nzamba ya nyuma canke ijwi rirenga rya nzamba aribwo butumwa bw'inkuru nziza y'ubwami, ubutumwa buciga nino ukuza kwa kabiri kwa Kristo, no kuvuga ngo buciga nino kuza k'umwami Yesu Kristo, ukwihishura kwa Yesu Kristo kuri uno munsi wa nyuma. Ariko marayika wiwe ntabwo ari umwami Yesu Kristo, we gusa ni igikoresho cya Yesu Kristo kugira ngo Yesu Kristo yihishure biciye muri marayika we ntumwa, yihishurire mu ishengero ryiwe kugira ngo akore igikorwa gihwanye n'iki gihe cya nyuma agikorera mu ishengero ryiwe. Aduhe bityo ukwizera kuduhesha guhindurwa no kuzamurwa muri iki gihe cya nyuma kugira ngo dushobore kuja mu mazimano y'ubukwe bw'umwagazi w'intama dufise imibiri misha kandi ihoraho. Twarashitse mu gihe c'iherezo, twarashitse mu gihe cyo kwihishura kwa Yesu Kristo, twarashitse mu gihe gikomeye cyane cy'ubwiza, ico bipfuje kubamwa bavugishwa bose bo mu isezerano rya kera, hamwe n'intumwa bigishwa mu isezerano risha, n'abamarikanirwe intumwa bo mu bintu by'ishengero ry'abanyamahanga, hamwe n'abizera bose bo mu bihe hamwe n'ibiringo byaheze. Twarashitse mu gihe cyo kwihishura kwa Yesu Kristo. Uguhishura kwa Yesu Kristo uko yahawe n'Imana ngo yereke abagorana biwe ibigira bibeho vuba, agatuma umumarayika wiwe akabimenyesha umugorano wiwe Yohana. Uyu mumarayika ntumwa ni umuvugishwa wa nyuma wa Yesu Kristo, ni umuvugishwa w'ikiringo c'ubwami hamwe n'igihe c'ibireko bizifuruka. Niwe azafise uguhishurirwa ku butumwa bw'ikiringo c'indwi, uguhishurirwa gukwiye ku butumwa bw'inkuru nziza y'ubwami, ubutumwa buciga nino kuza k'umwana w'umuntu, kuza k'umwami. Aja afise uguhishurirwa kwa Yesu Kristo ko ku munsi wa nyuma. Uguhishurirwa kwa nyuma kwa Yesu Kristo ariko kuza biciye muri marayika we ntumwa. Ukwishura kw'igihe gito biciye mu bamarayika ntumwa guhuye n'ibihendwe by'icengero ry'abanyamahanga, ariko kwishura kwa Yesu Kristo biciye muri marayika we ntumwa ku munsi wa nyuma guhuye n'igihe c'ibireko bizifuruka, arico gihe gihoraho. Ni ukwishura kwa nyuma. Kubw'ivyo rero ni uguhishurirwa kuzoba guhari mu nganje y'imyaka igihumbi ndetse n'ibihe bidashira, ariko kudakuyeho uguhishura kwa data biciye muri Yesu Kristo mu gikorwa c'ubucunguzi. Rero dushobora kubona ibanga ryo guhishurirwa kwa Yesu Kristo. Twabonye ingene Yesu Kristo azokwihishura muri iki gihe ca nyuma, yihishurira mu ishengero ryiwe biciye mu mubiri w'umuntu, biciye muri marayika we ntumwa. Uwo ni waza afise uguhishurirwa kwa Yesu Kristo kuri uno munsi wa nyuma, nk'uko Yesu Kristo nawe yaje mu myaka 2000 iheze afise uguhishurirwa kwa data mu gikorwa c'ubucunguzi hagati mu bwoko bw'Heburayo ahategerezwa gushikirizwa iryo sezerano. Ubu naho rero mu ishengero rya Yesu Kristo mu kibanza ahategerezwa gushikirizwa iri sezerano niho haje marayika w'umwami Yesu Kristo ahishura Yesu Kristo hagati mu ishengero ryiwe. Uwo n'umusigwa wa Yesu Kristo ku munsi wa nyuma kugira ngo ashingire ntahe bino bintu byose bitegerezwa kubaho vuba. Kandi Imana yaravuze biciye mu muvugishwa n'Imana Mose iti umuvugishwa ameze nkanje, uhoraho Imana yanyu azomuhagurutsa abe ari we muzokumva. Yesu Kristo rero yaravuze mu byahishuriwe igice ca 22:16 ati jewe Yesu ntumye mu marayika wanje gushingira intahe mwebwe ivyo kubw'amashengero. Kandi buri muntu wese ashaka kumenya bino bintu byose bitereza kuba aba ari we yumva uwatumwe na Yesu Kristo, ari nawe aje arimwo ukwishura kwa Yesu Kristo, ugushurwa kwa Yesu Kristo ko muri iki gihe ca nyuma aje ahishura Yesu Kristo muri iki gihe iki twebwe turiko turabamwa. Nico gituma Yohana intumwa yashatse kumusenga incuro zibiri, marayika nawe aramubwira to yasigaho. Uguhishura kwa Yesu Kristo nico gituma aje nk'umwana w'umuntu n'umwana wa Dawidi.
muri kino gihe ca nyuma. Kandi ico gituma vyahishuwe igice ca 19 murongo wa 11 kugeza ku 21 afise ata muntu n'umwe azi kiretse we wenyene, kandi aje afise izina ryanditswe ku mpuzu ziwe no ku kibero ciwe, ari umwami w'abami n'ubuganza baganza. Uko niko ugendera ku furasi y'igitare yo mu vyahisho 19 aje marayika w'isezerano Yesu-Kristo yihishije, kandi yihishura biciye muri marayika we ntumwa, aje nk'umwami w'abami n'ubuganza baganza, aje nk'umwana w'umuntu hamwe n'umwana wa Dawidi, umwami w'abami n'ubuganza baganza. Mu kwihishura kwa Yesu-Kristo kuri jewe ryari ibakwe ridasanzwe kubana namwe ndabashingire ntahe y'uguhishura kwa Yesu-Kristo, kandi twabonye ingene vyoroshe, ingene bizoba vyoroshe ukwihishura kwa Yesu-Kristo muri iki gihe ca nyuma, nk'uko vyari vyoroshe cane ukwihishura kwa Data biciye muri Yesu. Ukwihishura kwa Yesu-Kristo biciye muri marayika wiwe navyo nyene bizoba vyoroshe muri kino gihe ca nyuma. Yesu imigisha Yesu-Kristo marayika w'isezerano yoba kuri mwebwe mwese no kuri jewe nanje, kandi se vuba ho kuzura igitigira c'abatorejwe n'Imana, vuba twese duhindurwe tujanwe amazima n'uko bw'umwagazo w'intama mw'ijuru hamwe n'umukundwa wacu umwami Yesu-Kristo mw'izina rihoraho ry'umwami Yesu-Kristo. Amen kandi amen. Kuri jewe n'umugisha udasanzwe kuba mu kibanza ahari kuba abari kubona bakakira uguhishura kwa Yesu-Kristo ko kuri uno munsi wa nyuma. Rero ndasiga hamwe natwe bundi busha Miguel Bernardo Marine, umukundwa wacu inshuti Revera Miguel Bernardo Marine, kugira bandanye. Kandi jewe ndashimira Imana cyane Yesu-Kristo ko yandungitse kuri mwebwe muri Amerika Latine na Karayibe. Turafise Yerusalemu yo kwisi hariya mu bwoko bw'Heburayo, ahashikirijwe ukuza kwa mbere kwa Kristo, ukwihishura kwa Data biciye mu mubiri w'umuntu. Turafise na Yerusalemu yo mw'ijuru ariryo shengero ry'umwami Yesu-Kristo, kugira kuri uno munsi wa nyuma tugire ukwihishura kwa Yesu-Kristo guhwanye n'iki gihe ca nyuma. Rero nk'uko muri Yerusalemu yo kw'isi habaye abantu baririmbye Hosana, muri Yerusalemu yo mw'ijuru naho mw'ishengero rya Yesu-Kristo uyu munsi turaririmba Hosana. Muri Yerusalemu yo mw'ijuru niho mw'iki gihe twari kuririmbira Yesu-Kristo umukiza wacu Hosana, nk'uko haririmbwe Hosana muri Yerusalemu yo kw'isi mu bwoko bw'Abaheburayo. Kandi vuba mu bwoko bw'Abaheburayo hazoririmbwa kandi Hosana, Hosana mwana wa Dawidi, kuko aje nk'umwana wa Dawidi, mwana w'umuntu hamwe n'umwana wa Dawidi. Natwe rero turiko turaba mu gihe cy'urukubiza furuka hamwe n'ikiringo cy'ubwami, twihishije muri Yesu-Kristo, twihishije ku rutare. Ico gituma tutigera dutinya n'umwanya n'umwe. Turazi ko kazoza kacu kari mu maboko ya Kristo, urutare rw'ibihe bidashira. Ntaco bitwaye naho Mose yakubise urutare inshuro ya kabiri, ntaco bitwaye ibibazo vyo kwizizira ukuza kwa kabiri kwa Kristo, kuza kwa Yesu-Kristo, ukwishura kwa Yesu-Kristo. Ntaco bitwaye, intsinzi ni ya Yesu-Kristo, yaravugishijwe, yarahanuwe, kandi nta n'umwe ashobora kuyikuraho. Ndetse mu yandi majambo ni nayo ntsinzi yacu, twihishije muri Yesu-Kristo urutare. Turiko turakizwa kuko twahungiye ku rutare Yesu-Kristo umukiza wacu kuri uno munsi wa nyuma.